umva ukuri twahawe umunsi umwe wo kubaho. Hari impamvu usabwa kubimenya kandi ukabyumva ukabitahura. Biragoye gusobanukirwa n'abantu benshi, birabagora gutahura yuko twahawe umunsi umwe gusa wo kubaho. Birashoboka kuko umaze imyaka myinshi, birashoboka uri kurankurikirana, uri umutama, uri umusore, uri inkumi, sinzi ico urico, ariko kubona ufise imyaka runaka uriyobagiza yuko hari umunsi twahawe gusa umunsi umwe wo kubaho kw'isi. Hari abapfuye uno munsi, hari n'abavutse uno munsi batari bakeya. Niyo mpamvu twahawe umunsi umwe gusa wo kubaho kw'isi. Abantu barapanga amaproje maremare, amaproje de mariage, amaproje ya business atandukanye maremare, ariko muri ayo maproje ntibashiramo proje yuko uno munsi nyene bashobora gupfa. Niyo mpamvu imisi irenga 300 turayimaze tubayeho kw'isi. Uno munsi umwaka urarangira kubimenyekana kw'isi yose, uwundi mwaka uzoba utanguye. None uyo mwaka ushize wamaze iki? Uwo mwaka uheze Imana wayimariye iki? Wowe ubwawe wiravye ukakisuzuma, wowe ubwawe wayimariye iki Imana? Wowe ubwawe wimariye iki? Abo mu bana wamariye iki? Ndetse societe canke ikibano wakimariye iki? Niyo mpamvu usabwa kumenya yuko twahawe umunsi umwe wo kubaho kw'isi. Ukurikiranye ku ama statistique canke ibiharuro bihari mw'isi, uno munsi tuvugana ho nyene ubwawo abantu bashoboye kuvuka bangana n'ibihumbi 348, abapfuye bangana n'ibihumbi 146 bare n'amajana 3. Abo nabapfuye gusa uno munsi. Abishwe n'inzara bonyene ubwabyo, abishwe n'inzara bangana n'ibihumbi 27 n'amajana 9. Abapfuye muri uno mwaka wose urangiye, uno mwaka w'ibihumbi 2020 urangiye, abashoboye gupfa bangana n'imiliyoni 58 n'amajana 957. Ivyo nibiharuro dukesha ikinyamakuru citwa World Matters Info.fr. Murumva neza yuko abantu barenga imiliyoni 58, wowe kubutarimwo canke nakatarimwo canke ubundi wibaza, wowe ubwawe wisuzume ko utarimwe muri iyo 58 z'imiliyoni zapfuye no mwaka, ukwiye kwibaza ukavuga ati mbega nakoze iki, namara iki Imana kugira ngo shobore kuba nkihumeka impemu z'abazima. Niyo mpamvu Imana harico igushaka ko mu gitabo ca Petero wa kabiri igice ca 3 umurongo w'9 handitse ngo umwami Imana ntatebeje isezerano ryayo, ariko nkuko bamwe ntatebeje isezerano ryayo uko bamwe biyumvira kwiritebya, ariko yihanganira mwebwe ntigomba kuhagira abahona, ariko igomba ko bose bihana. Imana yacabwa icubahiro. Hari impamvu Imana yakuretse ukabugihe impemu z'abazima. Niyo mpamvu no munsi ntabwo wari ukwiriye gutambuka tarika bikomeye, ntabwo wari ukwiye kuboregwa canke ntabwo wari ukwiye gukora ibindi bintu by'ibigabitanye bitandukanye, ahubwo wari ukwiye kwicara ukisuzuma ukamenya neza yuko unimba Imana ikongeye umunsi wo kubaho, ikongeye kabona ubundi mwaka mushasha. Wari ukwiye kwisuzuma ukamenya icyo Imana igushakako. Niyo mpamvu ishaka ko wewe wihana, kugira ngo ukuza k'umukiza wacu Yesu ntazokuzire giturumbuka. Mu gitabo ca Bibiliya nyene haranditse ngo, mu gitabo cy'ivyahishuriwe igice cyaho ca 22 umurongo waho wa 12 handitse ngo hendaza vuba nzanye ingero kugira ngo ngerere umuntu wese ibikwiranye n'ivyo yakoze. Uwo Yesu araje kandi araje vuba kugira ngo agerere buri wese ingero y'ivyo wakoze. Niyo mpamvu muntu w'Imana uri kurakurikirana umva ukuri, wari ukwiye kwisuzuma mbega uno mwaka urangiye w'ibihumbi 2020 wamariye iki Imana? Wowe ubwawe wisuzumye wahevye ibyaha bingana gute canke wakoze ibyaha bingana gute? Mbese uno mwaka uheze wagize, mbese Imana yoza mu gitabo cyo mwijuru handitsemo yuko wayimariye iki? Handitsemo ibyiza canke handitsemo ibibi? Handitsemo ububeshi canke handitsemo ukuri wavuze? Handitsemo abo wishe canke nabo wasambanije? Handitsemo ibiki? Ubu munsi nyene umwami Yesu yoza canke ubugingo bwawe wobubura, mbese handitsemo ibiki mu ijambo canke mu gitabo byo mwijuru? Kubakunda gusoma mu gitabo citwa Last Day Events mu kagingo canke kuri paragrafi y'amajana 250 handitse ijambo rikomeye buri wese asabwa kumva. Handitse ngo buri gitondo muje mwiyegurira Imana hamwe n'abana banyu muri uwo munsi, ngo mwe kwibagira
mwe kwiharurira amezi n'imyaka, ivyo si ibyanyu. Hari abantu barura amezi aravuga ati ngo uno mwaka kutanguye ngiye gupanga amaproje. Ego ntabwo kugira ivyiyumviro mwene ivyo ntabwo byari bibi, ariko ushiremo yuko uwo munsi ushobora n'ubundi no gupfa muri uwo mwaka nyene. Ariko sa ntabwo tubibipfuriza, ahubwo buri wese nashire mu bwenge neza ko nimba Yesu ataje ushobora gupanga iminsi myinshi, ariko Imana ikaba yashatse yuko uno munsi canke uwo mwaka usinzira. Ariko handitse ngo mwe kwibarira imezi, mwe kwiharurira amezi n'imyaka, ivyo si ibyanyu. Mwahawe umunsi umwe mugufi gusa, twahawe umunsi umwe gusa bugufi, mwawuhawe nk'aho ari ryo herezo ryanyu ryo ku isi. Twahawe umunsi umwe gusa ko ari wo munsi w'iherezo ryacu ku isi. Amasaha yawo muyakoreremwo shobuja, imigambi yanyu yose muyishira imbere y'Imana kugira ngo isohoze canke irekwe hakurikijwe ubushake bwayo buri. Imana yacabwa icubahiro. Twahawe umunsi umwe gusa wo kubaho. Buri wese yisuzume uno mwaka atera imbere mu buryo bw'ivy'impwemu, yegera Imana gusumba igihe yabikoze. Buri wese agira imigabo yo kureka ibyaha, kureka ubusambanyi, kureka kwiba no kudasonera abavyeyi iko amategeko y'Imana cuma kutubwira. Buri wese agerageza yashire mu ngiro, maze Imana niyaza canke Yesu aje azoshobore nawe kugutwara, maze twandikwa amazina yacu mu gitabo c'ubugingo. Umva ukuri.